nimuhorane umukama ivyo dusoma mu nkuru nziza ya Yezu Kristo nk'uko twayishikirijwe na Mariko. Haza abafarizayo baja mu vyo guharira nawe, kandi mu kumugeza bamwaka ikimenyetso kivuye mu ijuru. Yezu rero yiruhukije wese avuga ati, ni kuki urwaruka rushaka ikimenyetso? Ni ivy'ukuri ndabibabwiye, nta kimenyetso kizohabwa urugwaruka. Hanyuma arabareka asubira kurira mu bwato, ajabuka ku nkombe yo hakurya. Twakirize yompi iri jambo ry'umukama. Bavukanye, twebwe umukama yateye iteka tukaza mu ngoro yiwe, twebwe umwe wese yakuye akaba ari ngaha mu ngoro y'umukama. Umukama arashaka kuduha aya majambo turiko turazirikana mu Izaburi 118, aho yavuze ati, amagorwa niyo ancisha ubwenge kugira ngo nige ibyo ushaka. Erega amategeko ava mu kanwa kawe, andutira inzahabu n'amaturo yose y'intara. Ngaye amajambo bavukanye twozirikana kugira ngo dukire uyu mwambiro w'abafarizayo wo kwama dusaba ibimenyetso iminsi yose. Ibimenyetso turabyiruka inyuma, twama dushaka ko umukama akora ibitangaro bikaboneka ko yabikoze neza. Twama dushaka ibiboneka iminsi yose, ko ngwaye umukama niyibonekeze, ko mfise iki kibazo umukama niyibonekeze. Tukama dushaka ko umukama yigaragaza mu tuntu twose ducamwo. Imana yacu siko imeze bavukanye. Imana yacu iraduha udusaraba mu buzima kuko izi impamvu iduha ubwo busaraba. Imana iraduha amagorwa mu buzima bwacu twe twita amagorwa, yo izi ko ari ikiraro kidufasha gutambuka ku yindi nkombe. Tureke umukama yikorera mu buzima bwacu, tureke umukama tumwizigire n'umutima wacu wose, adufata akaboko atujana iyo ashaka, aho ashaka n'aho ashaka kudushikana. Kenshi usanga dushaka ko umukama agenza ko twe tubishaka, adutware aho ushaka ko tumutwara, ariko umukama ni wazi kazuza kacu, ni wazi kubu kacu. Umukama ni wazi vyose mu buzima bwacu. Kuba turi bazima kuri ino saha yadukoreye igitangaro, ariko siko tubibona. Twategezwa kuvyuka niko bimeze, byategezwa ko programa zipanga nkuko twabipanze, ariko nitwira tubona mu kiganza c'Imana. Hari ababipanze nkuko natwe dushaka ko bipangika, ariko bataramutse. Wari gusoma iyi misa yari yabipanze neza, aramenya umwanya wo kuza gusoma iyi misa, ariko umukama yabipanze ukundi. Niturekerera umukama dupangira ubuzima, tumwizigire. Yaturemye adukunda, yaturemye dufite umugambi, ni wazi impamvu ibyo ndiko ndacamwo igituma yabiretse. Ntasinziriye, arabibona. Ni wavuga ati, sinzo kubwira igituma naretse ibyo kagushikira, ariko nzo kuba hafi imisi yose. Niturondera ibimenyetso bindi n'ibyo atubwira tutabibona. Nituje kurondera ibitangaro kure, kandi yama bitugirira imisi yose. Tugire Kristo. Yaduhaye ijambo, kandi ijambo n'ubuzima. Ariko ko twama turyumviriza imisi yose, usanga tutaryakira. Araza kutwiha mu Karistiya, kandi akora ibitangaro muri twebwe, kuko yeza ahari arakora ibitangaro. ariko ko twama tuzamukanyira ndayimisa tukamwakira
biraho nyene. Dushaka Imana yibonekeza kugira n'abantu bose bumve ko Imana yibonekeje, ariko Imana yacu igenza bukebuke mu gacerere, niyizi impamvu, niyizi igituma bitonze kujya, niyizi igituma ibigenja kujya, kuko ni Imana izi vyose. Twe tubona aho duhanyura uno munsi gusa, ahandi umukama ntihatubonera. Ntitube rero nk'aba bafarizayo ngo tugume dushaka ibimenyetso, tugume turondera Imana y'ibimenyetso, kandi Imana idukunda iri kumwe natwe. Umwiranda Augustine wavuga ati mukama narakurondeye, ndakurondera muri byinshi, nja muri byinshi, ariko nagusize mu mutima wanje. Ntituronderere ibimenyetso hariya na hariya, ariko turabye ibyo yadukoreye uno munsi. Namba ko nkifise impemu, namba ko nicaye mu ngoro y'Imana, ko vyakunze, nintazi Imana igitangaro yangiriye. Tubandanye twisera muri no kanyiranda y'imisa, dusabe umutima mwiranda twigishe kubona ibyo mukama tugirira muri utwo duto duto, kuko Imana nihiri. Muri utwo twe tutabona Imana nihiri, kuko irazi impamvu bimeze uko nyine, irazi igituma bipanze kujya. Imana idukunda, Imana y'urukundo rwuzuye. Twisare muri no kanyiranda y'imisa, ngo ububasha bwa mutima mwiranda budufashe tuzirikana iteka n'ubwiza umukama tugirira iminsi yose, n'igitangaro yama tugirira iminsi yose mu buzima bwacu. Twame tuninazana ntaryo, kuko ni Imana yo kuninazwa imyaka yose. Amen.